Wakubwiye ko abahe hajya nimba ari kuri 76 hajya ni 83 ntihajya kuri 83 umudada ndamuzi ariko si ibintu by'igihe kinini me yamubaye ko nkuko avuga ko wamwivye amahera byo bari byo ya mani na je nabibonye mu bandi urabona yuko nushwana kariyo ugarana rero ni n'uyu murango umva reba kugaranira nawe wenyine ya Kelsie yaza tunoshaka bakugarana n'umujyana hewe namahera yaje tumvikane bana benisho nibiki benisho igihe maze imisi ndamurondera sha benisho munyumve yanikigongwe basi Nuva ganda kugira ati nuva hano zana amafaranga y'abantu mutabi umvirize ibiki benisho wangiriye n'imbabazi riko wangiriye n'imbabazi uretse igihe namurondereye benisho ibyo gufata basi rero mfata narasira gufashe yeka ahubwo ni mundondere taxi benisho ndondere umuntu aza kunzana tumupakira kujya ku muzigo ucuza gusukisha mu mafaranga yiwanje ndiko namaziki sivyiza yaramara maje nanje amara maza mu bagenzi Run. none ndahomvye ga Kelsie Jose urahomvye aragucitse ntuzi ko azona yitaba utanga kunuka nanje rero none washaka ndagufasha gukubita umuhungu w'abandi none wayamuhaye utabona rero Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakanya mukoresha mukibaza ndashaka muri industry Buja Flavor. Ngo tuba tubikora reka tuzo dukingurikira Imana hama dusubira dukingurikira mbwe bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Bude wherever you are, uri mu Burundi cyangwa mu mahanga, ndakunda cyane kandi big up sana kuko vraiment support yawe idushaka ku mutima. Yes. Uno muzi kandi ndi kuri mikro kumwe na Beni Biande kama Juma Professional, ndi kumwe na Kelsie ngaha ivyabaye mu kiganiro cya mbere, vyarabaye mwarayibonye, je ku bwanje byarangoye kwemera ariko right now yamamagaye kuko ambwira ngo ndamuherekeze kumbure yatigere bamukubite cyangwa bigende gute. Yes, yamamagaye ndamuherekeze kuko je bya mbere yarabimbwiye mwabyumvise kuntu byamushikiye byabitubwiye byose like ariko abavyemeye n'abatavyemeye kuko basanzwe bamuzi ibintu asanzwe agira ku social media bivanye n'ubwa ari gihe umuntu usanga agwa mu bintu ugasanga nivyo byamushikiye vya frère mbwa ko bivanye n'ibintu wewe asanzwe akina nuvuga cyane ku social network ugasanga ukwemera kwiwe baranse kukwemera ariko je kuno musa avuga ati reka ndamuherekeze kumbure twereke babandi bavuga ko Kelsie kuko Kelsie bite kwanza sawa ko arabavuze ko bijya bintu wowe wari kurabesha like wagombye gukinisha gusa ubwenge bw'abantu ababivuze nabo nta kibazo mbere yano shobora kubyactingaga abandi komera bandu actrice Yes, uno musi rero mamagaye rero tugira ikirere. Shaka tuje kumuraba aho bambwiye yuko yoba ari. Ndabi uko yoba hari hama tugire babibone abantu ko twamubonye. Yes, abantu babibone nico ushaka gusa ko abantu babibona cyangwa rafise ikindi kintu kigamije kiri nyuma y'ibyo. None ndanamufata nk'ivy'abandi. None mufata niki ko tubona ko uri wenyene na Jerende muzengi convocation. Bamaze kutuma ko zibiriya nka kuze bamubura nanje indayizani ntaribi. Yes, wakubwiye ko abahe hajya nimba ari kuri 76 hajya ni 83 ntihajya kuri 83 hajya ni 83 ni hajya cyangwa hariye ni hajya kuri nimba ari 84 nimba ari 80 combien sindayibuka neza none murayirutse kuvugana kuri telefone ho tuvugane gute yarambrotse none abo bambere wahayizo convocation bakubwiye ko byagenze gute abambere bambwiye ati ntabwo babona baramubuze ariko barisiri ko convocation zimushikira donc ntizimushikira iyi niyo bace bavuga ati we Raba ukuntu wo bigenze kugira imushikira ibone Yes, Jux unaje twingiye tugende ivyo mu ngo z'abandi bazi ko ari somani none urisiri ko uramaze ko hajanye none hajyaga Kelsie hajya bahambye uko nyene sindinjira ngiye kugenda nyene nto gutomboza to
ya urazi rero kuntu tubigenza wowe banza winjire twe tugenda mu nyuma kuko abantu babonye mu by'amakamera n'amamikro sivyo none Jux wowe genda winjire hama tusha tuze inyuma yawe gusa nyene kiza kuba uze kubaza twe twashitse siko none sawa ugende winjire urabe wenyene kwanza Jux reka gende yeno byo kuja mu ngo z'abandi sunajwa ni hatari kana bitiye amakamera takwanya hatari mugabo ni vyiza undi mwanya byofasha kuko bakimpatie convocation imuhaye akayanga sivyo none Jux kuko arashobora kuyimuha agaca vyihakana ko tayimuhaye siko none akene gisi atayimpatia babibone bizokora n'ukuntu bigenda neza mu nyuma umuryango ndazura wutse turare mani fresh kama nzinduka ya kamani niyo mukobwa arakurondera avuze ngo tumurekeze sinzi ngo ari ibintu byamapfuye navugana n'ibintu byinshi maze ibisi ndakurondera ntawe ntakurondeje ucuza kwiboha ngaha sivyo ushobora kumpa amafaranga y'abandi kwe kuri umubandi kugeze hiyo ubu wigize neza ku mafaranga y'abandi wumva umeze neza ibisuko ibiki wumva umeze neza ku mafaranga y'abandi afite yabwiye ngo ari ibintu ukora ikiganiro sinzi ko abibona azi ko ari umukobwa w'umubandi bagufa mu by'amahera yaraje urashobora kumpa amahera yanjye gusa nimwumvikane Kelsie nimba umuyo convocation yimuhe hama tugende sivyo none tori convocation bana ndindire mani banze namba banze ndindire mani ngenda buhoro gusa nimwumvikane nyene bigende buhoro siko none mukore nk'abantu bakutse ndindire mani basi namba basi uramuzi umukobwa basi umudada ndamuzi ariko si ibintu by'igihe kinini me uramuzi ariko si ibintu by'igihe kinini ivyamubaye ko nkuko avuga ko wamwivye amahera byo bari ivyo ya mani na je nabibonye mu bandi ku mashusho mete ya amafaranga wampaye amafaranga y'abandi watwaye mani benisho reka manze nambare tuvugane mani kanambare tuvugane urayemera ntayo wemera amafaranga urayatwaye ntayo watwaye mani banza mundindire me genda uvuze ati je narayatwaye cyane uri siri ko ari unyene munani no mujobekwa no kuyobekwa je ona aka kademu muni waje basi ni vama none hera ho muri mufitana imigendere n'umukobwa ya mani je namigendane dufitaniye n'uyu ya nimwakundana nakubwira igihe tuherukirana mani we duherukana duheruka ntwara amafaranga yanje ahubwo uravye nabi uranyumva neza utazama amafaranga abandi ukuntu bagomba kushira mu gashi jewe umviriza aho ndavuga zigenda murondeye ego ndabizi gusa nitwaje gushwana nga yaragize acha reka mbane nambare me abahungu mwabuze iyo muba akumutuka nawe none uri siri ko ari wewe wenyene honye ni ubwadi tari wewe wenyene naza n'amafaranga y'abandi Biriko rakora vyihakana gakiya. Natavyihakanye rero cyane twicanira. Indira gusurara. Sha. Bari rero. Atari nyarutsa ngira ningoga uvemwo hano. Bisa. Be vyagenze gute nyine warayatanze yajya amahera. Ha ndatanga baduhiye kumpinuze kumukundi kwezi gusaba nzoyatanga n'inyungu. None mutamakazi yakubwiye gutemera yakubwiye ko arashaka gufasha mama wawe. Oya je ntavyo namubwiye. Nawe rero ibintu vyo ukora vy'amanyangare ibintu dushaka na nyina wawe. None nk'ivyo abibonye umva vyo bigenda gutebenisha. None wowe bikora gute kandi uzi ko atari vyiza ga Kelsie nawe wenyine. None atari vyiza kubikora ni nkuko bishika nka accident nkuko nawe vyo gushikira uri umuntu.
accident ya mbere ya kabiri gushika umuntu gutwara amahera kwe bibaho tu iyo umuntu ari mu iyo nawe umuntu wakoresheje ubwenge buke nawe wundi si ubwenge buke navukanye ibigeragezo ukanye bigeragezo umva si ubwa mbere bikubaye ko si rya mbere si ukuvuga ngo ni si rya mbere bimbaye ko birambaye ko yatari rero wihangane nihangane hehe nyaruka nibiki cyangwa iyo hariho undi muryango Kelsie birakugoye walahi ntabingora nasohoka none ubunye imana imumpaye honyene niyo yo gushima yonyene wamenye sindi mu masengesho kugira ndamuronke nambara ibintu birebire kugira ndamuronke ndamufate wambara ibintu birebire impuzu zindende nibike ko ugara manje gano wetu tuvugane me nituvugana utamaye amafaranga yaje reka tuvuganire hajya tuvuganira hajya nkande uri umwesipo ahubwo baze bakurabe neza kutari umuntu uze mufunga kwane muri ville ubiriza none mane uribaza yuko basi ayo mahera ari mu nzu none ari hama tuvugane none waje gushwana urabona yuko nushwana kariyo ugarana rero ni n'uyu murango umva reba kugaranire nawe wenyine ya Kelsie yasaze ushaka bakugarana n'umujyana hewe na amahera yaje amahera yaje Kelsie umwana wenyine koresha ubwenge yakubwiye ko amafaranga nawe bafise niyo bari mu nzu nawe basi mureke yugare hama tuvyumvikane bihe wewe reka tubivugane abantu babazanye none ubizeye aha turabibona imani kumpaye honye ku masengesho n'amajene mazimisi fata n'amaveye kubera wewe irindi aha turabona imana na shetani kuntu bahigana nani mana ninde shetani ninde imana ni wewe ni shetani ukuntu mazimisi ndi mu mavenda ntasinziriye nibaza ko Kelsie ko arafyira ndakora ndunguruka mu bwenge sawa nimba ari gufyina turabibona neza kamera ndakwereka yuko tunaguma usa nimugwane ntitugwana ku mafaranga y'abandi ukuntu wambesha umbe nyanyanyanya urikura ushaka kuba amafaranga y'abandi tugende tuvuganira ngaho vuga rero none Kelsie cyakuzanye basi niki natori convocation kwanza convocation mani bayirukana undi muntu nawe yavuze barakurungikanye ubunga abandi bantu ngo ngoranga kuzakira ngo none ka bro nkubu iyi imufasha ikino no kujana twabyumvikana imufasha iki neza Kelsie none nemvuga rero vuga dede mba nimwicare hajya mumvikane reka basi nimwicare hajya mumvikane basi mviriza reka tugende tuvuganire hajya kuvyima imana iranyishuye wewe iyakira amatuvugane yigumye nzovuga basi tuba umwanya basi muvugane muvyumvikane hama bigende oya nabivuge bose bumva vuga bose bumva umubandi nka wewe wiba amafaranga ari mukobwa nka jewe anande Ufise amafaranga y'abandi reka tuvuganire ngaha none tuvuganire hanze nkande yega harabantu none ubundi ho nekugiye twavuganye ko reka twavuganye yuko twumvikana hanze none bishabisibura yuko abantu mwumvikane gusa era mwumvikana kujya mwayahanye bigende neza beko nza akademu ni rofa none benisho jana zikintu canzanye handamugenda ndamutwaye tubagende baducira urubanza none bro uwo muze muramutse wavuze ko umuzi kwanza barakadada kwanza nakonzi me ntunzi umviriza hera Kelsie reka benisho turagenda ngenda nakona handi no sakumukura ko nenze ndamutora naze tugende baducira none ubwa mbere waramuhanye umwanya mwaravyumvikana twumvikana ibiki kamari nyarutsa tugenda baducira urubanza baraturindiriye aha ndinze ndamusiga sinosubira ku murongo ikintu gihari je mbona mara wari ufise ibintu bigirije mwe none wewe mani nafise je yandi hera bare kugira tuvyoroshe basi tugende mu bigira ivyo bintu bivuye mu nzira kuko avuga ko amazi igihe kinini akurondera siko none kandi we afise n'amadute ko ushobora no kugenda udashobora gusubira kuboneka ntubizi ndondera uravyibuka umviriza mani ntuvanga ndakubwira ati ntuva hano zana amafaranga y'abandi cyangwa uze tugende baducira urubanza umviriza mani nibekima nuvanga zana amafaranga y'abandi none hera mwumvikane tumvikane bana benisho nibekima benisho igihe maze imisi ndamurondera sha benisho winyumvira n'ikigongwe basi
ntuva ganda kugira ati ntuva hano zana amafaranga y'abantu ntuva ngaha nimba ndi shetani reka tubibonere namba ndi shetani amafaranga y'abantu zana amafaranga y'abantu bizamani narifise ivyo ibintu ngiyemwo mani apremidi ivyo ni ivyawe apremidi je nshaka ubunyene tugende baducira urubanza baducira urubanza tugende ntavya none Kelsie tugende hewe ntuva ngaho urabizi neza ntuva ngaho utazanye amafaranga y'abantu turanyumviriza neza tuguma ngaho ubu rero ubona ibi uri kuragira mwibarabara arivyo nivyo uhisemo nivyo navyo guhinyisha nivyo mpaka uvuye ngaho mpaka turose ukuntu tugenda wemeye ukuntu tugenda sasa hano ntuva hano mani je narifise ibintu narifise ngiyemwo mani reka tugumane ngo tumanze tugende iki uri kubwira indivyo zana amafaranga y'abandi hamugende shaho uze tugere baducira urubanza umviriza nkubwire ndagutabiye umviriza ibiki benisho wangiriye n'imbabazi iriko wangiriye n'imbabazi uretse igihe namurongereye benisho ivyo gufata basi rero mfata nara sindagufashe reka ahubwo ni mundondere taxi benisho ndondere umuntu aza kunzana tumupakira kujya ku muzigo sasa bro umviriza mundondere taxi tumupakira kujya ku muzigo ntavyo gufisina nyarutsa amafaranga y'abandi mama aha najenje imbwa meza kurondera abakobwa mutaberanye je gawe je nawe baratuberanye wakijujuwe wamusuma wambwawe wamuhimbiriwe atana uzopfa wigeze ucuza gusukisha mu mafaranga yiwanje Ufise ndiko namaziki yaramara maje nanje amaramaza mu bagenzi none ko ari kuragira ivyo nyine ndahomvye none none ko kuramufata he aho yigereye none none uwo convocation yayo wamuhaye none wamuhaye none ndahomvye ga Kelsie Jose urahomvye aragucitse ntuzi ko azona yitaba pore sana gusa uramenya ubu begana n'abahungu bari serie peti yangu nawe bikubwiye juksi 21 utanga kunuka nanje rero none washaka ndagufasha gukubita umuhungu w'abandi none wayamuhaye utabona rero muhamagare basi muvugane ndagwerekeze basi kuri polisi basi none je ndagufashe kugwana rega waciye ugwana ego kweli ikofi mu mategeko koraza amafaranga ririho wewe aza mande ikofi kibazo je noririra nayo natakaje ni meje uretse je kumba none Kelsie woko twari twumvikanye uzanye uraje kumuha convocation no cyushwana ucuja kugwana none ubu nindahomvye nta kibazo nzomuronka Gusuramba baje ntiwiwe none washaka ndagufasha igiga Kelsie jereke cyo cyari kinzanye nagikoze wadi nigiki cyari cyakuzaye uriya papa nagwamuhaye convocation nayo wamuhaye none se kwimuhiyo nizana hoho urumva rero je naco naje gukora rero waje gukora iki nyene ko ni vyiza n'igihe hazuja kwihakana imbere y'amategeko atayo wamuhaye bizoboneka ko wayimuhaye sivyo none gusa cyo agomba kubinyarutsa sivyo none gusa naco wahomvye vyagize neza ko wayimuhaye ubu ni sawa ereje arayigeje no bamufata bizogenda neza sivyo none tuvyizeye gusa nundi munsi uzamenya abahungu mugendana nawe wenyine wogendana n'abasare cyo ni ivyawe Juksi waratweze warakata kamera sasa bino nisikuma genda none none je na wewe ninde yazanye ubu none ntiwogenda je nditaha umva rero ugumye ngaha uza kwirirwa ngaha Juksi sawa ba gusa zo vibes gumugira ntugaruka ariko ubwa mbere wari wageze hari uragaruka sha ngahari ngaha nyene wayamuhere ngaha nyene kwaje kuhagwanira